tubona abantu baba bajejwe amabanga atandukanye ariko bigashika kubera ko baba batitwaye neza bagakomboka ibyo bitwa destitution. Mbega abo baba babaye destitué mwebwe mu mugambwe Cndd-Fdd wafata gute mu bavuga kiki? Ikibazo gira kabiri, harigeze kuvugwa yuko mugiye kuza murahimiriza abantu babajejwe amabanga atandukanye ko batanga uburorero iyo bavuka mu kurangura imigambi y'iterambere, kandi yuko ubutazoba ariko arabikora iyo avuka kumbure muzo mukebura. Mbega uyu munsi muravye abo mwagiye murajeja amabanga iyo bavuka baragenda gukorerayo imigambi y'iterambere, ico mukivuze kiki? Mu bisanzwe twarasabye na nyenecyoro mukuru w'igihugu ko abantu bose babagumyabanga n'abatarabagumyabanga babona bateko barakora neza babadusunikire batuzanire. Uje bahinda babwira destitution aba yarengeje, mugabo beshi barabahindurira akazi tukatubazana ngaha tukasura tukabakarisha tukabashira kwitupa itupa murarizi tukabakarisha neza tuti wewe akanikari bwinjire pangika. Muga dusaba n'abagumyabanga n'abandi bose baruswa amabanga kuza bararaba mbe amabanga batujeje tuzoyashobora. Ingorane ziriho nta numwe yanka, niko kabazo tugifise. Nta numwe aratubwira ati burya jewe ikintu mwampaye sinzogishobora, kugira ngo tumenye kare sina abantu bose bariho, inzego zose turafise abantu beshi ku buryo atangorane vyotera. Uburorero iyo bavuka bari ku kivi, twebwe mu mugambwe ubu mwaka wa 2024 ni umwaka wa nyuma ukuja kuraba umwe wese yavuka. Mu 2024 tuzaheza kugendera amazone imbere y'iteki 10 z'ukwezi kwa kabiri. Ikizokwirikira ni kugenda kuraba iyo abantu bavuka, mbe baratanze akarorero kuko ntitukeneye yuko mama na papa kwigisha ngo comoki ugasanga mama gutelefone cyaye papa ugaca wizimisha telefone gacisona okipe kugira ukwepe kandi yari yakurihiye byose. Canka abantu baruguru ugasanga niko atanga akarorero. Turashima ngira intara nyinshi aho wese twagiye tugiye ruguru turara mu nzu z'abagumyabanga ku mitumba bubatseyo nziza, tugiyeyo imirima ni myiza y'uburorero. Urumva birateye igomwe, ni byiza cyane aho usanga umwene gihugu yagiye guteramira mu bandi yicaye ku mukaze mu bandi batera inkuru, ariko arababwira ati yamara twohinduka uko. Nababwira ko mu gihugu udaherukayo usanga byarahindutse rwose. Nico gituma dusaba rero yuko iki icarye mu nziro muga twebwe mu mugambwe ntidukorera ku maraporo yanditse nko gusekwiza bukuru nta raporo yanditse dukorerako. Naje raporo zanditse sindazikora kunda kuzisoma, hari ababijeje kuzisoma muga mvuga ni reka ngende unyereke nta kuvuga ngo ndacumbagira tunaenda nyereka ibyo wavuze biriho kuri tele. Nimba Kayanza ari ngaha nuzeye butanyerera avuze ati abanyakayanza bashyize imirima hamwe mu mwonga bari mu bigori ncanduga nkashika muri commune Muhanga nkabaza ntobwe wa mutumba wa ntobwe nkabaza mbega umutumba wa ntobwe kwicivugo ca ntobwe ari ikigori. Ibyo bavuga birajanye n'ingiro, ntacanyira kuraba intobwe ni ntobwe, ntacanyira kuraba nti nyereka ivyo bigori muvuga, ugasanga bafise ibigori ugasanga bafise n'ihinguriro gifu y'ibigori muri zone. Ivyo rero tubona yuko biko biraja mu ngiro. Bavuze ati barashize hamwe imirima, uragenda uti nyereka ikiyaya mwashize hamwe, bacha kureka ihegitari zirenga 100 zose abanyagi batonda kurimira hamwe bakazogabura umwimbu. Urumva nivyo dukeneye, ntidukeneye amaraporo nka yayandi y'uguhendana ngo nta uzozino. Oya turishikirayo. Nico gituma rero indongozi zasabwe gutanga karorero nyishize ku kivi turabizi mukazogenda kuraba twishikireyo. Turi beshi, turafise abanyamabanga ntwanyabisata ngaha, turafise mu ntara, turafise muri zone, turafise nabijana na babiri ku mutumba bazotubwira bati yamara mizuko. Rero abadatanga karorero nabo nyene zoca tubipanga neza ko murazi ko abantu beshi bapangwa ku myaka 5 hanyuma tuvuga tuti wewe umeze neza, mugabo naho umeze neza urikunda ntiwagombye ko abandi baronka karorero. Wewe rero reka turabe ahantu hadakenewe kutanga karorero jangaha
haje umuntu atanga karorero ku wundi urumva ivyo ni mugabo ntawe uzorenganya reka zogende ku kibuga tuje kuraba umwe wese yavuka.